ashiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko kuko wari uteye ishishi, maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza vy'amaraso. Ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Mbere ndakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Nakugwije nk'urumerera rwo mw'itongo, uragwira urakura ushika kuba umunyakaranga keza. Amabere yawe arahagarara n'umushatsi wawe urakura, ariko wari gusa ugenda menya. Maze ndaguserukako ndakwitegereza, mbona yuko ushitse mu gihe uteye igomwe. Maze nguterera ku mwambaro wanje nambika ubwambure bwawe. Mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano, ucika uwanje niko umwami uhoraho agize. Ndaheza nkuhagiza amazi, mbere nkuhagira amaraso yawe rwose, ngusiga amavuta kandi nkwambika impuzu zizererenje amabara, nkwambika inkweto zo mu sato z'ibikoko vyitwa tahashi, ngukenyeza umukenyero wera derere, ngutwikira ihariri, ngusakaza kutugenegene, nkwambika imiringa ku maboko n'umugufi mw'izosi, nkwambika impeta ku mazuru no ku matwi n'igitsibo ciza mu mutwe. Uko niko wasakawe izahabu kandi imyambaro yawe yari impuzu zera derere n'amahariri nizizererenje amabara. Wama urya ifu isetse neza, ubuki n'amavuta, kandi wari n'akaranga bihebuje. Uraroranirwa ushitsa no kwa Mikara, ucika rurangiranwa mu mahanga kubw'ubwiza bwawe, kuko wagizwe agahore n'icubahiro cawe nagushizeko, niko umwami uhoraho agize. Amajambo y'Imana. Ku munsi wa kane ku bari ngaha twari dufise ijambo twiyumvira ngo mbega uhoraho yaremeye umuntu iki? Umuntu ko yabaye upfa vuba akaba umuntu amara igihe gito, Imana yamuremeye iki? Igaca imubwira ngo nguhaye kuganza ivyaremwe vyose. Turiyumvira ati none niba Imana yaremye umuntu apfa vuba yamuremeye iki? Ariko tuza dusanga Imana yaremye umuntu adapfa. Twasanze igipfa ku muntu n'iyi karuto y'inyuma, n'iyi housing, ariko umuntu ubwiwe ntapfa, kuko twasanze mu kurema umuntu Imana yamushizemo impwemu y'ubugingo budashira. Nico gituma umuntu wese yaba ugororokeye Imana cyangwa uri umunyabyaha ntiyigera apfa. Nico gituma azorinda kuzuka. Nukuvuga iyo tuvuga kuzuka ntihazozuka umuntu kuko ntiyapfuye, hazozuka umubiri w'umuntu. Nukuvuga ngo uwo muntu yongere yambara ishusho yahoranye akiri mu byaha canke akorera Imana, ngo ahamwe ari uwo nyene canke ahabwe ibyasezeranwa ari uwo nyene. Tuja dusanga Imana umwana w'umuntu yaremwe ari umunyantege nke. Imana biramutegurira imbabazi kuko yari izi ko ari umunyantege nke, kuko yaremwe mu mukungugu. Ariko dusanga kugira ngo Imana ihe agaciro umwana w'umuntu, n'uwo mubiri w'umukungugu izowuha agaciro, itanga umwami wacu Yesu Kristo ava amaraso ngo azoha agaciro umubiri w'umwana w'umuntu.
Haleluya. Amen. Twabaye mw'isi tufise imibiri ipfa, tuzozuka dufise idapfa kubw'ayo maraso. Yego kabisa. Ejo duca tubona ukuntu Imana yahaye umwana w'umuntu ayizera, umusavyi w'Imana yakorera Imana Elisa, imuha amaso abona ingabo zimukikije. Imana iratubwira ngo burya turarinzwe, ariko birakwiye ko tugira amaso abona, tukabona n'ubwo burinzi. Aya majambo tumaze gusoma hano, tugomba kuri iri jambo tuvuganira ijambo ngo aho Yesu yadukuye. Uwo mwana w'umuntu rero yabaye gutyo, akaremwa gutyo, yari afise icyubahiro c'Imana, afise ukudapfa, ariko Satani akaza kumwonona. Yaciye ajahe? Igihe Imana yarungika Kristo ngo aje gupfira abari mw'isi, umwana w'umuntu yari mubi. Dusomye hano Ezekiyeli ariko abwirwa n'Imana. Imana iramubwira ngo ndakuzi, nari nkuzi, wari usanzwe n'umunyakanani, wavutse ku Mwamori n'umuhetikazi, ariko nguserutseko nsanga uteye ishishi, kuko mu gihe wavuka ntawakwibajijeko. Mana nishimwe. Iyo tuvuga dushima Imana, tuba tugomba kurata canke twirata ugucungurwa kwacu, agakiza kacu, na cane cane nk'abanyamahanga, abantu batari mu muryango wa Yakobo, badaharurwa mu Bisirayeli. Bibiliya ivuga neza ngo abo tweho twari abanyamahanga, twari injabuka ku masezerano. Mbere Pawulo ariko yandikira ishengero ry'i Roma, hari amajambo akomeye cyane yababwiye hariya muri kiriya gitabo yandikiye Abaroma, canke icete Pawulo yandikiye Abaroma mu gice ca 11. Dusomeho amajambo y'Imana makeyi kuri uriya murongo wa 11. Handitse ngo, kuko ivyanditse bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni, nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. None bazokwambaza bate uwo batizera? Kandi bazokwizera bate uwo batarumva? Kandi bazokumva bate atawubasiguriye ivyiwe? Kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe? Kuko handitswe, wewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa ari byiza. 11. Dusome duhere kuri uriya murongo wa 11 twumve. Nuko ndabaza, mbega batsitariye kugwa amahera? Eka namba. Yamara ukugwa kwabo kwazaniye abanyamahanga agakiza, ngo bizere, ngo bitera Abisirayeli ishari. Ariko kuko ukugwa kwabo ari ubutunzi bw'abari mw'isi, n'ukugabanuka kwabo ari ubutunzi bw'abanyamahanga, ukugwira kwabo ntikuzorushiriza cane. Ariko ndababarira mwebwe abanyamahanga,
ndashimisha igikorwa canje kuko ndi intumwa ku banyamahanga kugira ngo kumbure ntere ishari ab'iwacu nkize bamwe bo muri bo ko gutabwa kwabo kwazaniye abari mu isi kuzura n'Imana. Ukugabanuka kwabo kuzoba gute? Mbega ntikuzoba ubugingo buzutse mu bapfuye? Kandi kwifu y'umushuzo ari yera n'indobe niko rimeze, kandi kw'igishitsi ari cera n'amashami n'ikameze. Ariko namba amashami amwe yarahanyuwe, nawe uri kija ca Elayo watewe nk'ingurukizi hagati mu mashami, usangira nayo ubukame bw'igiti. Elayo bwite n'igiti ca Elayo bwite, ntiwihayagize kuri ayo mashami. Nambu yihayagize ko si igishitsi kimeze kuri wewe, ariko ni wewe umeze ku gishitsi. Wovuga rero uti amashami yahanyuwe kugira ngo ntegweko. Niko ukutizera niko kwayahanyuye, nawe ukwizera niko kuguhagaritse. Ntiwibone ariko wiyubare. Neza agakiza ntikari ak'abanyamahanga, kari ak'Abisirayeli. Iyaha Pawulo yariko aravuga ivy'igiti ca Elayo, akavuga amashami yahanyuwe, akavuga igiti ca Elayo y'ikijakija catewe mu mashami ahanyuwe nk'ingurukizi. Yariko aravuga ku mugeni wa Kristo canke ku bakristo canke ku bukristo, Christianisme. Igiti bwite yari Judaisme, bwari ubwoko bwa Isirayeli. Murankurikirana? Umwelayo w'ikijakija n'abanyamahanga. Kubera iki yavuze ngo Christianisme canke ubukristo n'umwelayo w'ikijakija, si umwelayo bwite? Kuko abatanguye ibi vy'agakiza, ibi vy'abizera Yesu, bakomotse muri Judaisme, mu Bisirayeli. Oh, asante Mungu wa mbinguni. Amen, amen. Izi ntumwa za Kristo ba Petero bari Abayuda, ariko kuko batabaye bacemerwa mu Bayuda canke mw'ihanga canke mw'ishengero ry'ikiyuda nk'Abayuda b'ukuri, baca bitwa Abayuda b'ivyaduka, imyelayo y'ikijakija. Ariko caravuga ngo ukutizera niko kwahanyuye ayo mashami y'umwelayo w'ukuri. Kuko Isirayeli itemeye Kristo, ni ukuvuga ngo ayo mashami barahanyuwe, akuwe ku muzabibu w'ukuri. Ngo namwe nk'imyelayo y'ikijakija muca muterwa havuye ayo mashami. Acaravuga ngo ntimwirate, ahubwo mwizere Imana, kuko ukwizera niko kwabateye kuri uwo muzabibu. Imana ishimwe. Amen. Niko vyari bimeze ico gihe ca Empire Rome, mu gihe hatwara ubwo bwami bw'i Roma. Abisirayeli barahasabagiriye mw'isi, bagarutse mu gihugu cabo basanga Abaroma
bamaze kuganza i Yerusalemu, ariko umuyuda hari yubaha Imana yiwe, ntibasenga ibigirwamana basanze bisengwa, bobo bumvira ku idini yabo, basenga idini yabo. Ariko ba Petero bamenya iby'agakiza, bavana nabo, bobo basenga bizeye Kristo, baca baba nk'abahanyutse kabavugeko, baca binjirira ngaho. Haca haba ibintu bibiri, haba judayisme haba na kristiyanisme, ariko byose umenga ni bimwe kuko bitangujwe n'abayuda. Asante Mungu wa mbinguni. Amen. Munkurikire mwumve iyo twavuye. Muri uko kuba mu bayuda, iryo shengero ryubutsemwo iryo rindi hanga ryizera Kristo ntibamenye iryo ari ryo, ariko baza kwitangura, kumbe ba bantu batari abayuda gusa, habonetsemo uwundi mugwi. Bagize ngo babahame, ngo basanga ni beza, basanga n'abantu batekanye, basanga nta ngorane bateje ubwami. Imana ishimwe. Amen. N'ubu mukristo w'ukuri nta ngorane ateye ubwami, nta ngorane ateye igihugu, n'umuntu mwiza. Baca baravuga ngo yo abo bantu n'abajanti. Niho havuye twebwe twitwa abajanti. Abizera Kristo ngo n'abajanti, abantu beza. Ezekiyeli rero yari yaravuzwe, yararendetswe n'Imana kuri umugeni wa Kristo, ku bakristo. Aravuga ngo nabasanze mutembagara. Ubu ni Kristo yariko aravuga. Nabasanze mutembagara mu maraso, mwaravutse nk'abana, ariko ntihagira n'umwe abibaza ko umwana yovuka akaguma mu maraso yiwe ntagire umwitaho, uwo mwana ntiyobaho. Birasaba ko umwana avutse, abaganga bari ngaha barabizi, bamwoza neza, bakamudesinfecta, bakamufasha kugira ngo ntahava agira yicwa na infection kubera ibicafu. Oh Yesu nushimwe. Amen. Twari twavutse nk'abandi baremwe, ariko ngo Yesu atubonye abona dutembagara ngaho, ata muntu n'umwe atubabaye. Aravuga ngo guserutse ko mbona uri umwana mwiza, ariko mbona ugiye gupfa, kuko atari uwigeze kwibaza, nta n'uwakwiyunitse no mu munyu. Kera niko bagira mu kudesinfecta, kuko medicine itari bwabevoriwe, bakoresha umunyu, niwo bakoresha cyane, kandi n'uno munsi uracakora. Gomba kwanikira akaboga neza ngo ntikononekare, ugashira ku munyu, n'umunyu mwinshi. Hari amafi muhora mwumva ariko umunyu mwinshi cyane, bawushirako kugira ngo ntihave yononekara. Harya umunyu ni desinfecta ikomeye. Ngo guserutse ko mbona ngugiye gupfa, ariko ngo nca ndakwakira, ngo yakira umwana ateye ishishi. Twari duteye ishishi tutaramenya Imana, turi mu byaha, twari abantu bateye ishishi. Ashimwe Yesu Kristo yubahutse ishishi ryacu. Amen. Yatwubahutse uko twasa akatwegera. Amen. Munyamahanga yari mubi, twari injabuka ku masezerano, kuko no mu byasezerano ntitwarimo. Bene data, no mu byagezwe umunyamahanga ntiyarimo. Nico gituma uno munsi ntiyagira uzokwirata ngo akubwire ngo we ntiwubahize isabato. Wewe nturi umuntu w'isabato. Isabato ntiyari y'abanyabyaha.
abanyamahanga ntibahawe ibyagezwe. Isabato se y'abanyamahanga yari iy'abayuda, nabo nyene yarabananiye gukurikiza. Nta muntu n'umwe yashoboye kubahiriza ibyagezwe by'Imana. Nta n'uriho yashoboye kubahiriza isabato. Bajya bose bavyirata nta sabato bazi, ntibanazi n'icari c'isabato. Isabato si umunsi, ntiwari umunsi wa gatandatu. Oya, byari bindi. Byari bindi. Kuko mw'isabato harimo ibintu byinshi cyane. Umuntu uzumva yirata ngo yubahiriza isabato, uzomubaza ikintu kimwe. Uzomubaza ati mbwira ko ku mwaka ugira indwi uhora uhebera amadeni abantu bose bayagufitiye. Ku isabato hageze isabato umwaka w'indwi, Abisirayeli baheba amadeni yose. Yaranaguze n'itongo acarisubiza nyeneyo. Yaraguze n'inzu acayisubiza nyeneyo. Bajya abantu babirata ko ivyo bobikora. Muramaze kumva abo basubije amatongo? Muramaze kumva abo bahebeye amadeni? Ahubwo muhuye kuri uwo munsi yita isabato utayamuhaye amufata mu kaniro. Baririmba ivyo batazi. Mweho banyamahanga nta sabato mwagira. Ivyagezwe simwe vyahawe. Vyari vyahawe umwana wa Yakobo, ariko nawe biramunanira, Yesu aramanuka kumucungura. Bibiliya iranditse neza hariya mu gitabo c'Abaheburayo ngo kuko isabato yacu y'abizera turayirindiriye. Tuzotangura isabato twebwe tumaze kurenga ikirere. Nitwashika mw'ijuru niho hazoba uburuhukiro bw'abera. Mwemere nk'abanyamahanga ko twatewe ko nk'ingurukizi. Agakiza ntikara kacu. Ashimwe Yesu. Pawulo aravuga ngo nkihamagarwa natumwe ku Bayuda, ariko ko mutavyemeye ndahindukiriye abanyamahanga. Ego kabisa. Twatembagara tutagira Imana rurema. Nta n'umwe yaratubabaye, kuko ntitwarimwo mu basezeranywe. Iyo nibutse Yesu numva nezera cyane. Numva mbereye mukuru cyane, ariko ngo nguserutseko mbona urakana keza. Ngo nca ndagutora, ndakuhagira, ngo nkuhagira amaraso yawe. Ngo nca ndavuga ngo naho abandi bagutaye usa n'ugira upfe, ndakubatize baho. Haleluya. Kuri iryo jambo Yesu aravuga ngo n'abanyamahanga nibabeho n'abana b'isezerano ndabashizeho namwe murimo. Amen. Haleluya. Igihe yari ku musaraba avuze ngo ibyo kubacungura birarangiye, abatangarije n'umunyamahanga nawe ko yemerewe kubona ijuru. Aravuga ngo ndakurera, ndagukikira, urabaho, ngo urasonga amabere, utangura kugira ibegwe, ngo ariko mwitegereze ngo nuri gusa, ngo nca ndagushira kw'agahuzu. Uhoraho amaze kudukikira akadukura mu byaha, akadukura muri rya shishi. Wibuka uko wasa utaramenya Kristo, wari mubi. Wari mubi kabisa. Aha ko gasura nuko mwamenye Kristo. Uzoraba uwo munganya imyaka yagumye mu nzoga, yarashaje n'injebejebe. Najaba twakuranye n'abatama kabisa. Hariho nabo dusha imyaka barashaje. Ibyaha birasazisha. Umunyabyaha asaza n'imboga. Ego kabisa. Yako gasura nuko mwoga, turabanyabyaha n'itwoga. Umwanya wo koga yokura he?
azinduka mu nzoga akazinywa gushika ku mugoroba, kandi ntatinya kuryama mu bishanga naho yoba umunyacubahiro. Uhoraho yarakoze. Twari babi, ngo maze mwitegereze mbona uri mwiza ndakuhagira. Ashimwe amaraso ya Kristo yatugize abantu. Kabisa. Ashimwe Kristo yatugize abantu. Ego kabisa. Ahari abantu bibuka uko bari. Umuntu yiyumvira ngo mbega iyo nguma kujya nari kugera muri 2026. Bararahweye. Vyaha biba vyarakumaze. Uritegereze umunyavyaha ukuntu asa. Umunyavyaha naho yambara ntabirwa. Abegwe gutagatinya kuzikubita mu rushanga yabore. Ikintu nabonye nta tereka ry'umuntu yaborewe kabisa. Nayo umucunyacubahiro. Hari abantu beza bazi gutanga icubahiro no kugikura kw'abantu. N'abana. Abana nibo bantu ba mbere batanga icubahiro. Kandi abana nibo ntumwa za mbere zikura ku icubahiro. Umuntu akengereza akengerwa n'abana. N'uwubahiriza atangura kubahwa n'abana. Umuntu ari mu rushanga, abana baca batumbirana kuza kumukengera. Bwese wanaka. Twari babi, ariko kubw'amaraso ya Yesu atugira abantu b'Imana. Uno munsi turi umugeni wa Kristo. Dusa neza kubw'ayo maraso. Aravuga rero ngo nkubonye mbona ugeze aho wambara. Hari ibiringo umuntu amaze gukizwa arashirwa mu kindi kiringo co kwambikwa n'Imana. Ico gihe ngo kugira upfuko ubwambure Yesu Kristo aguha mpwemu yera, ngo niwe mutamana w'ijuru twambara. Harya uzi ko warose mpwemu yera ushima Imana, urambaye umutamana w'ijuru, urambaye impuzu kumara ubwambure imbere y'Imana. Imana nishimwe cyane. Amen. Paulo ariko abwira Abanyefeso 2:12 yababwiye ngo iki? Yababwiye ngo Abanyefeso 2:12, kw'ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro. Nsubiremo. Kuko ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranwe, ataco mwizigiye ku bizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomboye ca gisika co hagati cadutandukanye. Ayo maraso ya Kristo acakuraho urwo rubibe rwariho hagati yacu n'Abisirayeli, aca aradufatanya twese ngo tuba abana b'isezerano. Ubu rero dusangiye isezerano na Isirayeli, kuko natwe turi abana b'Imana nzima kubw'amaraso ya Kristo. Kugira ngo umwana nk'uwo avugwe, mu kozwa kwiwe hari ibice bategerezwa koza umwana kugira ngo abeho. Ahantu bahera si ku maguru, bahera ku mutwe.
ku mutwe niho batangura koza umwana. Bari ngaha abavyeyi bo baca bavyumva n'ingoga, bahera ku mutwe, kuko aha niho hari umuntu. Kugira ngo Yesu aducungure, nico gituma amaraso ya mbere yo gucungura umwana w'umuntu yabaye ayo mu mutwe, ataranakubitwa, atari ikinungwa baramurya, bashyize igitsibo c'amahwa, vyari ivyuma, ntiyari mikere canke imibambangwe, oya, vyari ivyuma, kujya kwa Fili Barbere bijya bazitiza, bafata ipezi, bafata icuma, barugaza. Uwaducunguye yabonye amahano, yabonye ibara ku bwacu, barugara n'icuma, ivyo vyuma birinjira mu mutwe, amaraso aradudubiza, kugira ngo vya vyaha twakora mu vyiyumviro, turiko twiyumvira gukora ivyaha, haboneka amaraso yo kutweza. Imana ishimwe ko imitwe yacu yejejwe. Amen. Ubwonko bwacu bwari izina ikorerwa mu ivyaha, uno munsi ni izina y'amabanga y'Imana. Amen. Ni izina y'indirimbo, ni izina y'ivyasezerano. Ayo maraso, haleluya, arava no mu maso, kugira ngo bimwe twabona bihumane, turonka amaraso atweze. Arava mu kanwa, kugira ngo ivyo twavuze bibi n'ivyo twatamiye, turonka amaraso atweze. Mu kweza umwana nk'uwo baramukora no mu kanwa, kugira ngo bamukure n'ivyo mwica. Niko amaraso atweza mu kanwa yaravuye mu kanwa ka Kristo. Nico gituma uno munsi nemerewe kuvuga ijambo ry'Imana, ngo ncishe ivyera mu kanwa kanje, kuko ururimi rwanje rwarahumanuwe. Yesu nashimwe. Amen. Kandi usomye hariya Matayo 27 ku murongo wa 29 niho ubona ico gisibo bambitse Yesu mu mutwe. Kandi umwana nguwo kuko abamaze umwanya ari muri ico kibanza kibi, hari n'ibiba vyamaze kuja mu nda. Mu minsi twamaze mu kibanza kibi c'ivyaha, hari ivyo twariye atari vyiza. Ico gituma hategerezwa kuva amaraso mu nda ya Kristo, ngo yeze inda z'abantu b'Imana. Niho bamuteye rya cumu mu rubavu, amaraso yo mu nda araduka, kugira ngo ayatweze inda aboneke. Twariye ibintu bibi, inda zacu zari zigiye kwicwa n'imvuji. Zari zigiye kwicwa n'ibiyeri, zari zigiye kwicwa n'ibindi bintu bitemewe n'Imana twari twarariye. Amaraso yo koza inda zacu aradudubiza mu nda ya Kristo, tuba turahumana. Imana ishimwe. Usomye hariya Yohani igice ca 19 ku murongo wa 34 niho ubona ng'umusoda amucumita icumu, amaraso aradudubiza ava imbere mu nda. Hanyuma muntu nk'uwo, inyuma y'ivyo bice bikuru bibiri, aca yotswa umubiri wose. Petero aca aravyandika, yereka uko gucungurwa kw'imibiri yacu. Arabivuga, bibwira ishengero ry'Imana mu cete ca mbere yanditse, kiriya gice ca 2 kuri 24, yavuze ngo iki?
yavuze ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho ku kugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Baca barashishagura umubiri wose. Nta hantu yaraciyumva areme ku musaraba. Iyo minyone ya Yesu niyo gusa yadukijije. Mwami wanje Yesu nzokugendanira menye urukundo rw'Umukiza. Nta hantu yaraciyumva, bamutonaguye umubiri wose. Kandi Yesu ntiyakubiswe inkoni, ntiyakubiswe ingage nka zimwe za Pawulo. Oya, bamukubitisha inkoni ziri kw'ivyuma hirya bimeze nk'ingobe. Bakubisha ukubaca barandura bikarandukana n'inyama. Niho Bibiliya ivuga ngo iyo mishishagu yiwe niyibakiza. Barakubita ukubakarandura bikarandukana n'inyama. Nico gituma utazoshika mw'ijuru. Bibiliya ivuga ngo Kristo azimara ishavu, ariko uzorinda rishikamwo ngo azomwitegereza avuge ngo kaze mwene data, wabaye nanje mu vyo nababajwe, injira mu munezero wanje. Ego kabisa, kugira ngo vya bindi vyose twari twarakoze, bamwe bari barisize bibahindura uruhu, bamwe bari barakoze ibintu ku mibiri yabo bitemewe n'Imana, haboneka amaraso yo kubacungura. Akubita umubiri wose. Hajya bagiye kumubamba ari inyama, yari inyama gusa kabisa, yari inyama, yari inyama. Gihe bamukorera umusaraba yari kiruruma, yari inyama gusa kabisa, bari bamumaze. Ariko ayo yose yayabonye kubw'ibyaha byacu. Imana ntimuravye asa gutyo iramureka. Gihe yatabaza ari ku musaraba ngo ariko papa aha nyene urampevye, wibonye uko asa iramureka. Aravuga ngo papa nawe urampevye, ariko ngo Imana kuko ari yera ntiyashobora gucungura umuntu kutababona suko yikorera ibyaha. Nta na kimwe yakoze c'icaha Kristo, ariko ibyaha by'iwacu nivyo yazize. Yazize ibyaha byacu. Nico gituma rero umuntu yasubiye inyuma mu vyaha arababaza Kristo, arababara cyane. Yesu arababara cyane, kandi kubw'uko kubabara mukurako mpwemu yera. Urya umuntu yacumuye ntiyihane, naho yogenda agashinga idini, nta mpwemu yera agira. Kuko ngo Imana Yesu aba yamukuye ku mwambaro wiwe, aba yongeye kuboneka ari gusa. Hagi iminsi yose agumana igikomere c'icaha yakoze mu mutima. Naho agenda yumva atambaye, yumva ari gusa. Imbere y'abamuzi ko ari umunyabyaha yumva atambaye. Igihe cyose ariko arakora nayo hagarara imbere y'ishengero, kuko azi ko hari abamuzi ko yacumuye, yumva atambaye.
azoronka amahoro yongeye gupfukama akavuga ngo data mbabarira umparire naracumuye. Kandi iyo wihanye wumva amahoro, ukibwirwa ngo urahariwe wumva bihetse, wumva amahoro aje. Bene data, aha niho mwavuye. Twari babi, twari tumeze nk'ikivutse gihebwe. Turashima Yesu ataduhevye. Imana nishimye. Amen. Nezerwa ntiwahebwe, ntiturakahebwe. Ntagire umuntu n'umwe azogutera ubwoba ngo agusubize ngo agushire kuri Isirayeli. Bajya abantu bavuga ngo n'abisabato hari ikintu batazi bafidisha ko wabyiyise. Ntuzoharurwa n'umugeni wa Kristo, uzoharurwa na Isirayeli. Ugiye mu bana ba Yakobo bazokubwira ngo we uvuka kuri inde? Uvuka kuri Dani? Uvuka kuri Yasheri? We uvuka kuri inde? Uvuka kuri Reyubeni? None Umurundi azoca avuga ngo avuka kuri inde muramba? Uzobakabutse byose. Mu Bisirayeli ntuzojamwo, no mu bana b'Imana ntuzojamwo kuko utemeye Yesu ukaba umwisabato. Ndiko ndabivugira aha. Mw'ishengero rya Kristo ntuzobamwo kuko wemeye gufatanya na Isirayeli. Isirayeli ntizokwakira kuko utari umwana wa Yakobo. Uzoca ubakabutse byose. Iby'Imana rero si umukino. Oya, hazoba igihe ibya Barage bihereye. Ibyo gukina bizohera dushitse imbere y'Imana. Wewe uzovuga uwo wizeye uwo ari we. Kuko uvuze ngo witondere isabato, Yesu mureke ntuzomuvuge no mu mukama. Kuko Abisirayeli b'ukuri ba vrai bumiye kuri Isirayeli ntibavuga Yesu n'umusu. Kuko Yesu wabo bobo ngo baramurindiriye Mesiya kwaza. Nukuvuga nabo bose barindiye ko azoza mugani yaza. Nabo batwebiti Yesu niyaza hariho ropeshaje y'agakiza izoba y'ubutumwa. Umunyamahanga ntari. Yesu niyamanuka umunyamahanga muzobabwira abarundi bose. Yesu akaza umunyamahanga umurundi ntazoba acemerewe gukizwa. Nkuzoba ukivyemerewe gukizwa. Naho uzindadira ntuzoba ukivyemerewe, mwebwe akiwanyu kazoba kaheze. Kazoherana no kuduga kw'ishengero. Ishengero riduze nta munyamahanga n'umwe azoba yemerewe gukizwa. Ropeshaje ni y'abana ba Yakobo. Utarimo nuri. Muzababwire bajya bose bariko biyegeka ku giti, emere ko muri murukizi mwese. Nta Murundi ari umwerayo w'ukuri nta Munyafrika n'umwe ari umwerayo w'ukuri. Imyelayo y'ukuri n'abana ba Yakobo gusa. Naho wimadikako ntuzakora. Kuko Bibiliya ivuze ngo n'abatewe mu mashama hanyuwe bari no kwizera Kristo. Hajya ivy'Imana ntuzupfa gukina, ntuzopfa utuntu ugiyemwo ngo wumve umuntu utuntu avuze uca umukurikira. Baza Bibiliya ngo baze abakozi b'Imana ati mbe ibi bintu nabwiwe na naka bisigura iki? Ntuzohava usanga warahombye ijuru, kamara iminsi ukorera ubusa warunzi ngo uriko uja mw'ijuru. Aya n'amabanga bw'ishengero. Ngo ugume mu vy'Imana mu vyizerwa, ntihagire uzoguhanyura ngo agukureko. Ntabwo Pawulo araca aravuga ngo ko mwagiriwe ubuntu mugaterwa ko nk'ingurukizi, mwarameze muca musangira umukame n'igiti nyaco. Yego kabisa. Ubu twenda twonka hamwe mu Mana.
kuko twese ubu turi abana b'Imana, twabanye abana ba Yakobo kubw'amaraso ya Yesu, twasangiye ubukame n'igiti nyacu. Ego kabisa. Kandi ingurukizi ni kwibaho, ingurukizi igaburirwa n'igiti bwite. Imana ishimwe. Ivyo ndavyumva nca numva nezerewe, nobwira mwene Yakobo ntituravuka kubwa Kristo umwami, tuvoma hamwe. No munsi mwene Yakobo avuga ngo ewe Uhoraho, twabariye ko niraha ntibemerewe kuvuga izina ry'Uhoraho, ntaryo bemerewe. Mwari mubizi ko abana ba Abisirayeli bukuri, ugiye hariya muri Isirayeli ukavuga Uhoraho baca bakwica, uburogose, kirazira kumuvuga. Ukavuga ngo yawe, uvuze yawe baca bakwica. Ukagenda mu Bisirayeli ukavuga ngo Jehova, ucupfa, baca bakwica. Mukumuvuga ntibamuvuga izina, bafuma bavuga ngo El Shaddai, bavuga ngo Elohe Israeli. Iyo twariko turiga igiheburayo, mu kwandika wandika yawe, mugabo gusigura uwihenze ukavuga ngo Uhoraho, amanota ucuronka 0. Usigura ikindi ubasante kwa Mungu. Ariko twe abizera Yesu uvuga ngo ewe Mana yanje, ewe Uhoraho, aca kwitaba ngo abo ni wa mugeni wa Kristo, abo baravyemerewe kubwayo maraso. Imana ibahe umugisha. Tugomba tugeze ibi twitangire, ibindi nejo no mu yindi minsi tuzoza turavumbura twitangire ko ari ibyacu. Kumbure Yesu ntaraza, tuzoguma tuvumbura, tugenda tuvumbura gatoyi twitangire, none si ibyacu. Haleluya, haleluya. Shima Imana ko uri umwana w'Imana, shima Imana ko wagiriwe ubuntu ugakizwa. Iyo riri barabara ukibuka ko wakijijwe, uryoheye gushima Imana, utambuke bien, nta kibazo. Ego kabisa. Ariko urabe ko kiri umwana w'ubwami, kutacumuye. Ucumuye ucuhanyurwa kuri ico giti. Ariko ndashima Imana, twebwe tugira ubuntu. Hongeye kuvugwa, nico gituma, kuko Yesu azi ko turi abanyantege, kumwe twumva ku wa kane. Nico gituma ayo maraso agumaza uno munsi ko rikoranye aruzuye iki kibanza, kugira ngo uwururukiramwo yongera agiga umwana w'Imana. Ega turi abanyantege inshuti z'Imana. Na Yesu arabizi, arazi umugeni wiwe ko ari umunyantege nke mw'isi, nico gituma agumaza. Hano kwa meza abiri aheze rirakorana, ngo ayo mazi yongera ayo maraso adudubize, yeze abo bantu iryo koraniro ry'ubwo bubwiriza, ngo bongere bubahuke basangire nawe. Ahejo tuzosangira nawe, twongere twegeranire ku meza yiwe dushima Imana. Ngomba nkubaze mu muntu w'Imana, ubwo niwoba warongeye kuja mu micafu? Twe gushikirwa n'icaha ubu no kuja mu mucafu, ntaga impuzu iba yogeje igatarukirwa ko n'utuntu. Utwo natwo amaraso ya Yesu, coco ukayikubitamwo, ukibwirwa ngo urahandiwe, byose byaheze.
Chaituma navuze kuja mu ijuru ni ikintu gitoyi nta kintu kigoye. Jiye numvise umuntu avuze yigishije canke aririmbye ngo mu ijuru ngo riragoye, ngo n'ubuntu. Nta kintu nabonye coroshe nko kuzoza mu ijuru. Nico kintu coroshe mu bintu byose bibaho. Kiroroshe kuruta kurya murazi ukuntu bigoye. Urahekenya n'imisayikano. Ese uri kurya ikigori ho? Urongo tumira misayiba yaje. Yari nama ndabira none ntana ndiko ndakora ikintu. Ariko kuja mu ijuru saka ikintu gitoyi cyane. Kumenya ko ndi umunyabyaha cyamvugama ndi papa ndemeye n'icyo nacumuye nkaca mbwirwa ngo urahariwe byahetse. Nico ari kigoye cyane. Hari ikintu kigoye iki? N'ubu ngwino ayo maraso arabarindiriye kugira ngo mwese Imana ibahe umugisha. Ngiye kuja kwibishaka mukuja gufuka wewe mwana nari ni hawa kukanyuma birangarukira. Rema amaraso yashoboje abacari bari kurinde. Emera gusa ko wagize intege gupfuka muhanirwe nta kindi. Emera gusa ko wacumuye nta kindi bigusaba. Weka kwemera gusa ko uri umunyabyaha nta kindi. Izo dusigaza mu isi ni amanyama gusa yo kutemera ko turi abanyabyaha. Nta n'umuntu wese azemera ko ari umunyabyaha ijuru ni gwiye. Weka kwemera gusa ko wacumuye nta kindi. None gabene data ntaragahera abakwatsi. Nta n'uruhera tuja gukwaka. Gukwayo ni ku buntu. Twakijijwe ku buntu. Tuharirwa ku buntu. Emera ko wakoze icyaha gusa upfukame. Ucemera ko uri umunyabyaha ahari byahetse. Upfukame umubwire data ngo Mana mbabarira naracumuye. Mana mbabarira naracumuye. Naragwanye tukanya ngasanga nacumuye. Mbabarira papa. Mbabarira. Kandi uwemeye kwihana kwaba yemeye ko umwami akiri uwiwe. Waba wemeye ko Kristo akiri wawe. Ndabatuye ku ijambo mutazumva muri magazine. Murahariwe. Asante papa. Ruhuka baba byahetse. Yego kabisa. Mama byahetse. Ruhuka. Kazabu umubyeyi ahaguruke. Mama byahetse. Asante papa. Birahetse. Bijyatetse byahetse. Kandi na Satani umubwire murasubiye. Duvukamira murasubiye. Subira ureke turare imbere y'Imana. Nahejeje. Kandi nyene wahejeje. Ko wemeye ko ayo maraso yeza urahari. Ndabwiye umuntu wese yumvise amajambo akizera ko ayo maraso amweza. Aho uri hose uce bugufi uvuge ngo Mana ndi umunyabyaha. Ayo maraso arakweza. Arakweza kabisa. Arakweza. Imana ibahe umugisha. Kaze muvyeyi usengera mu data. Mwami wacu Yesu Kristo, kubw'amaraso yawe y'igiciro wapfiriye kurogota ku musaraba, niyo yejeje iri shengero ryawe ari mu bwoko bwawe.
mu izina rya Yesu tumvise urukundo wadukunze Mana, wadusanze iyo turi muri bya byaha, uraturondera udusangayo. Ntiwatewe isoni no kudusanga muri bwawe no muri bya bindi byose abantu bakumvagara mu Mana. Abantu wabasanze henshi, Isirayeli umusanga mu bisanza by'amaraso, iyo bamutereye atawubasha ko n'ijisho atayishishe. Ijambo ryawe rivuze ngo uramutura, wowe uramwoza, uramwambika agera ahatera igomwe. Yesu, aba bantu bawe bageze aha kubw'amaraso yawe no kubwo kubatora muri bya byaha barimo, ngaba mu izina rya Yesu uyu munsi barayagayaga kubw'amaraso yawe. Ariko rero Mwana w'umuntu aracakeneye kwezwa, aracakeneye iyo, aracakeneye amaraso yawe, aracakeneye mwemuye, aracakeneye ubushobozi bwa mu ijuru. Mana, ubwo buntu twagiriwe abanyamahanga, twebwe twaragiriwe ubuntu budasanzwe, turi ku gishyitsi cy'Abisirayeli, ariko n'ingurukizi kandi twasibiyeho kuko ubwoko bw'Abisirayeli buhanyuwe. Mwumva iyo tombola n'ubwo buntu twagiriwe, nicyo gituma mbere tukiva ngo ntitunihayagize. Oya, ariko duce bugufi. Aba bantu baraciye bugufi imbere yawe Mana. Nukuri ndakwinginze umuntu wese yongere kumva ko iyo wamukuye hari yongere kugutinya no kukubaha, yongere kugusenga no kugenda ukugomba. Umuntu yumvire yavuye Mana. Benshi babakuye mu busambanyi, benshi babakuye mu kabari, benshi babakuye mu bapfumu basangayo, benshi babasangiye bari bagorewe, benshi babasangiye banana mu gahinga, benshi babasanga hariya iyo bajya iminyota n'ibyatsi. None ngaba Mana, gasabye amaraso yawe, yongere kubagira ukundi, yongere kubeza, yongere kubaha kwezwa imbere yawe Mana. Urakoze ko wekishije ryawe, urakoze kubanya aba bose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Yasanze nkometse asohoza umutima, ahumuriza ati umururu wanje, sinari bwumva ijwi ntiryondema mu mutima gusa, wa rukundo rwiwe, amaraso yiwe, abuntu bwazanye mu rugo, uruko mbivuga agerekiringanza inkovu z'impango, abarwayi n'abafise ibindi bibazo bayambitse mu mutwe, ntibaze ico yambonye ko cotumye ambabarizwa cyo, wa rukundo rwiwe,
Asante papa. Ani kukuboka imbere. Mubwire ngo papa ndi hano. Sifa kwa Mungu. Ndategetse impwemu mbi izina rya Yesu. Sohoka. Bantu b'Imana. Oh, asante papa. Asante papa. Asante papa. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Muhabwe icyubahiro. Oh, asante papa. Reka ububasha bwawe Mana bwinjire mu mibiri y'aba bantu, dusambure ubushobozi bw'umwijima, dusambure inkomezi z'indwara, injira mu maraso y'aba bantu papa, injira katika jina la Yesu, injira mu ngingo z'umubiri y'aba bantu. Haleluya. Injira mu mitsi y'aba bantu papa, ubushobozi bwawe nibwinjire, ubushobozi bwawe nibwinjire mu bwonko, ubushobozi bwawe nibwinjire mu manere moteur, mu manere sensitive, ubushobozi bwawe nibwinjire mu magufa, bwirukana ubushobozi bw'impwemu mbi, bwirukana ubushobozi bw'abarozi, bwirukana ubushobozi bw'indwara, ewe wa bushobozi bw'umwijima, ndategetse mu izina rya Yesu, va mu mibiri y'aba bantu. Waba uribwe ceceka, waba ubabare ceceka. Aba n'abasabyi b'Imana nzima, aba bari ku maraso ya Yesu, aba bari ku bushobozi bwa Databuja, aba n'abana b'Imana nzima, aba n'abakozi ba Databuja, aba ntacyo bagira. Databuja kiza abantu bawe, batabare, bazogushima, bazogukorera, bazovuga izina ryawe, amagorwa nahere, ibibazo by'aba bantu nibyishurwe. Aba bantu bamaze igihe barushe nibaruhugwe nawe, bongere bamare iyindi minsi baruhutse. Ndahagaritse ibihe byabo byo kugeragezwa, nubahindurire, babanze baba amahoro, hanyuma ibindi ni hanyuma. Asante papa, urakoze kukijije aba bantu, urakoze ko wihesheje icubahiro Mana, urakoze kutabaye irihanga, urakoze kunesheje, urakoze ko wirase, izina ryawe rikomeye, icubahiro n'inganji biguma ari ibyawe, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu, muti amen. Imana ibakorere ibyo muyisabye. Amen.